Acha tumuinvite. Nitie black huku nini? Acha baki, just be yourself. Wewe gisi ulivyo, kubali gisi ulivyo. Yes. Sijali. Ndio unaona? Ndio naona. Wewe kuweka black anaweza kaona una try too hard, unafanya vitu vingi akaona mzee naye acha tuli. Baki wewe mwenyewe na ustaarabu. Akaona una vitu vya maajabu, unapaka marangi. Acha na vitu vya hiyo. Kurekebisha kumbe na huo. Kumbe uko na ushauri mzuri. Nisikie mimi ni mwanamke. Yes. Hakuna. Wewe Bamela wewe. Bamela. Yes sir. Tengeneza gari. Unatoka. Tayari? Unaenda wapi? Naenda mvile. Okay. Ngiye kuraba hariyo amavuta bazanye muri vile shaka kuraba ko bazakuyaneza amaversema abakwiye. Mwataka nije Kirundi kwa nguvu papa. Unaitika mswahili. Ego. Haya bye. Okay. Nyakubahwa Madame Zahara. Nanjye kwereka ibyo muri byo bigenana nakitse minsi heze. Raporo yavuyemo. Igitega hariho abantu nayo nahashinze ndetse bazatohoreza abantu aho nikora bahari. Bakatubwira igitegi cabo badusha ku rutonde. Igitega naharonse igitegiri c'abapfakazi 30. Eko imfuvyi nayo nazize ku ruhande rwazo nazo nyene kuko hariho usanga ari imfuvyi babuze sena nyina bose n'abandi usanga bafise umuvyeyi umwe urumva bose ntikigenda bashira mu ruhande tandukanye sinabashize hamwe yego cyose biri hano kandi priorite bari abadafise abavyeyi bose niyo mpamvu nari nabashize ku ruhande uruhande n'abafise umuvyeyi umwe menshi muri bo babuze ba papa wabo bafise mama wabo ariko abarahaye ku rutonde n'abafise ikibazo cyuko atamuvyeyi nimwe bafise nabo ni bangahe nari nazaronse abantu 45 yego abapfakazi 35 yego abafise umuvyeyi umwe bobo bari 25 yego yego urumva nari naronse nari nafashe igitega n'ingozi ariko ingozi ho ntibarandugikira bose ndacarindiriye Kore sana n'ibihangane uko bimeze ngwagwe iki ntabwo ndabona kubera barabinda batanya banje none ukeneye amafaranga ngahe sindiko ngira ko ntabwo yuko tutamenya kose nibija okay ntugire ikibazo Yusra nawe ukuntu ushobora kumuha nka 200 cyangwa 300 sawa nta kibazo sawa kandi ukomeze kwihangana sana ufanye subira okay mami sawa nakora kubera ko naye natumye abigitega n'ingozi ari igitega niho narose raporo yaho ndindiriye ingozi bari bambwiye ko madiziteri aza kubidukikira hoho sinda kujayo arabindukira muri telefone ndagushike cyo saa 6 raporo zose nje badazirose okay c'est bon mimi napenda jinsi unavyofanya kazi yako nashukuru sana nzuri sana lakini tuwe makini wakati unakuwa unaenda kuangalia wajani na nini maana mimi napenda tusaidie wale watu ambao wanaona reality imo ndani yao kama ni kweli kabisa ni wajani sio vitu vya manyango unajua huwa mimi sipendi vitu vya manyango kabisa hicho kitu nakifahamu kandi akazi kwa hukumu kwa kura vrema agenda shini ani mkozi wanje sinzi
ndamukunda nakora akazi kiwe kumanyubaha ili byose abishira ku murongo Yego. so ningependa kabisa yeye ameomba laki moja akinipa 3 kamsaidia mama yake atakuwa tafuta kustanda kesho mtolee laki 3 ili aweze kusafiri unachoka kama alishauza mama na baba nikisha kumsaidia Nashukuru sana. shukrani bo ibi bindi turabiraba kandi urabe no muri stock y'umuceri ko tufise ukwiye kugira ngo tuone gisi utapanda ko gitega kuja kufasha abo bana. Yego. Kiyo nayo two gihari yari bihaga ariko umuceri sindaraba. Yego reka ndaba ndibaza gushika ejo ndoza nkuha raporo yose ibintu byose ko bimeze ibihari nibikenewe kugura byose bizo biri ku murongo. Okay. Basi Katika vrema mchana mwema. Asante. Hello, assalamu alaikum. Yes, it's me. How are you? Yeah. Please, can you send that money for me? When? Yeah, because we have to travel to Gitega. Yes. There's some orphans that we have to help them. Okay. Thank you so much. Bye. none mugabo wanje bazi ko yuko tubanye neza ngaha tumaranye imyaka myinshi yego urabizi sana kandi kabisa urazi ko igenda gukunda cyane cyane n'umugore n'umugore wawe tena cyane ugashira none rero jewe nashaka umbwize ukuri nashaka umbwize ukuri kubera iki wanga Azlan kubera iki wumvise gusa izina ryiwe ucushishwa he ndabira kurugiza isura abo nuzosoka kurivuga imbere yanje sishaka no kubera iki uguma ikintu cyose agize Azlan agize iki sishaka kube Sisi ndabitahura n'ukuri kandi kera ni wahora umeze uko ntaravugana neza yatumye je mpinduka yabitumye gute utangiye kubaza neza ngiriza rero nje shaka gusa umbwize ukuri kuko ugo gwanko gira ningo kwanza tukira bivuye kure kwe bivuye ngiriza rero ugoma ndakubwira ukuri suko ukuri nuko Azlan kwanza ni muri wayi yita imbere kubitamuraba muri wayi gute yita imbere kubera bitamuraba kubintu bitamuraba gute none gufasha abantu nivyo uvuga ngo kwita imbere gufasha abantu umviriza rero gufasha abantu je sindavyanze sawa muga rero umenye nyamba wewe uronka tujya duharage ukajya neza ni kubera je hariya mba nasizemo nk'utuzina nka 2 cyangwa 5 utuzina uranyumva neza icyo kwanda icyo jewe nawe dupfa acha agenda hariya akabivuga akagomba kugira no muri wayi Salum ibyo ni bya bindi nama numva iminsi yose ngaha muri aba bantu mu babanyi bose iminsi yose bavuga Salum mukasarumu ciye ahantu hose mukasarumu nguriya mukasarumu ngo wa mugore wa mugabo ngo ahora yiba amahera ahora agira iki aramaze kumfata bana yanje ninga amaze kumfata je ni kandi nawe nyamba ari kubera ari mwe uvuge make icyo je madogo icyo je no guhanura n'umugore wawe n'umufasha wawe ndagusabye umufasha wanje kandi nawe ko ushaka kunzana reka turyame kare no kubera ko ushaka ibintu byinshi biva mu mahera acafuye amahera asarabi amahera yisuma amahera imana yanje mugabo tuba mu nzu nziza imeze neza nta kibazo dufise turafungura tukaryama none ndio maana naviona hii nyumba hii unafurahi sasa si nyumba yetu tumejenga vizuri tumeishi vizuri kwa nini sasa kuiba unakaa unakula mali ya watu kwa sababu gani unaenda kuweka majina yenyewe hayamo kwenye list mimi niko kidudu acha kufanya vitu vya haramu nisikilize sasa mimi nahitaji niwe tena parcela 6 hapa unanifuata kwa sababu aka kachicha kanyu kivyangu naona vile ni kachicha
Sawa, nahitaji niwe na nyumba nzuri, watoto wangu wapate sehemu nzuri. Mimi sijakataa kuwa na maisha mazuri. Unafikiri kusema wewe mahera hapo penye parato hizo hela zinatoka wapi? Zinatoka wapi? Mubanki sasa unatumia njia gani kusema uzipate? Sasa nisikilize. Kama uko na rangi, nijue hiyo kazi. Kama unavaa hivyo, nijue hiyo kazi. Maskini ya Mungu, angalia na rangi yako ilivyo. Sawa, rangi mama we Mungu ndo kainipa. Sasa kuvaa nako ndio nasema kuvaa. Imuzu zozo zara hezi endavi. Ngo nava nini? Kila mtu ngo mukasarumu. Hauna mione mangu anavaa. Hali ya kuwa unakaa unaiba usiku na mchana hela. Ndio nguo hizo unasema. Ndio maana. Yaani unaniita mwizi. Mimi sinasema mwenyewe nasikia lakini mjini. Yaani ndugu yako. Mimi najua kama wewe hauko mwizi. Hela zenyewe unatafuta huko kila siku na mchana. Hii guragenda usiku na mchana unatafuta hela. Kama zinaenda wapi msielewi. Unakunywa pombe mume wangu. Ushawahi kunisikia na leo? Una mke mwingine huko nijue. Nishagalala hivi. Bilizukuri. Jiri hizi hela. Ona nguo. Ona. Chana. Achana na hayo mambo. Hizo pesa za watoto mayatima waachie wafaidike. Ni za kwao baba. Sasa mimi nazungumza hivi. Wewe unampatia ndugu yako ubora kuliko mimi. Sasa mimi naona hivi, kwa kisa unampatia ndugu yako ubora kuliko mimi. Ushamaliza au bado? Maliza. Sasa nasema hivi, mimi navaa naenda. Alafu yule ndugu yako aje hapa. Ugaye hicho kinda kubyi. Siumvire neza. Sasa nisikilize. Wewe unamtetea sana kwa sababu ni binamu yako. Sasa mimi naona tu niende afya ingie hapa. Naingia hapa. Kwanza naingia hapa kuipanguza hata vizuri. Aingia hapa kufanya nini sasa? Sasa unamtetea? Si binamu yako? Kama unaona utakia ingie hapa, basi na umfuate. Ugeze kure? Ni bagano kutora amazi kwera kugira. Mungu wangu, tunaenda wapi sisi? Kama bite byo ngaho? Turaho? Mumeze bien? Turaho urumva. Turifashe none ko naguhaye ji ukanka ngo wishakira tonique. Anasema tonique vraiment. Ndayikunda cyane. Oya nayo ni nziza. Harimo n'umuti urinda malaria. Harimo ka kinini. Nuri yari hehe? Sinzi iyo ari mu kanyaraza ariko urumva na cyane ndashaka kugushimira ukuntu umufashe neza mu kazi. Uriya ni nk'umwana wanje vraiment nta kibazo. Kandi burya abagore nkawe ni bake. Abagore bamenya kwifata bakifata runtu. Kandi n'ubwiza urabufise Imana yari yabukuremanye. Kandi rero akuzuye nikamurikwa. Akuzuye nikamurikwa. None ubigenza gute kugira ngo bajya abana ubaronke ubafashe uburyo bukura hehe? Ibyo ni bisanzwe. Ni ibintu twakoraga n'umugabo wanje akihari. Niko kazi twakoraga ko gufasha imfubyi n'ibiki. So nigiye yapfuye nahita mbibandanya jeni. Ikibazo ndabimenyereye.
kandi mfise abakozi babijyamo cyane cyane umwe uyo aho uri hose muba muri kumwe usishobora kumusipira niyo mukose wanjye nivyo yaravyigiye yaravyigiye afise na diplome okay. So nibisanzwe kuri jewe kandi nakazi nkunda urazi yuko unzi ikintu turacikamo neza ariko kubyerekeye uburyo vraiment naza kusema kandi nimejipanga vizuri umejipanga vizuri sana urumva nariko niyumvira ugize nk'aka problem basha ukambwira niyo basamuna nijo ukagufasha kuko umukenyezi ngawe ashobora kwifasha ibyo bintu igitangaza kubyerekeye uburyo vraiment nugira ikibazo neze neza ndashima nimejipanga vizuri na kampuni zangu mbili na business so sawa kuhusu hivi haina shida kabisa niko sawa amakampuni yafise niyagufasha ku none nubona ko wohava uwomba ubibandanije no mzee kuna kitu ambacho ufahamu siri ya kupata ni kutoa sababu mimi mume wangu alinisha na kampuni moja kawaida wakati anafariki nilikuwa na kampuni moja lakini wakati nimeendelea hizi kazi za kusaidia mayatima na wajane Mungu alileta baraka nyingi sana kwenye kazi ni ukweli unapotoa tena ukatoa kwa moyo mmoja Mungu anabarikia kazi zako unapata zaidi na zaidi so hivi you can believe na kampuni 5 kwa sasa ambazo zinafanya kazi vizuri sana na business zinaenda vizuri sana na ndio maana naona kila siku naongeza mayatima kila siku naongeza wajane kwa sababu naona kazi zangu ziko super katika maisha wewe ukitaka kufanikiwa toa sawa ivyo rero bituma ndushaho gukuyumvira nyene ngavuga nuri abandi bakinyitsi baramwigira ko cyange asha jewe vraiment gusa nari nkeneye kumenya ingene vyifashe n'ivyo ukunda icyambere cyo ndumvise ko ukunda gufasha abo batishoboye harimo n'izo mfuvyi none wewe kuvyawe kiretse tonike ukunda amasaha ukunda amashugwe ukunda iki nkamenya n'ivyo ukunda navyo tuzinanye nkamenya ivyo ukunda ntaribi hakuna vibaya kuhusu huwa mimi napenda saa urakunda mara nyingi huwa mimi napenda kubadili saa kila ninapoondoka napenda kuvaa saa nyingine sijui sio na kitu ambacho kinanifurahisha napenda sana sawa amashugwe unayakunda cyane yes na maua napenda sababu ni nature ni kitu ambacho nakiona kama ni kizuri kinanipendeza erega nawe urishugwe ishugwe ritegeza gukunda ayandi mashugwe urumva nibisanzwe hama nwagira ico kenera jewe vraiment na jewe ku kintu c'amahera ndafise vraiment ahubwo jewe sinzi n'ibitigiri kuko mfise abakontable mfise ababiraba mfise imirima ndarimisha hirya no hino mu gihugu biki n'ibiki ndimbura msaada wako lakini bora na wewe vile vile unasaidia ambao wajiwezi ni vizuri zaidi oya na ngorane vraiment unyituye ndamufasha vraiment gusa nuko mbere byarangora gufasha abo ntazi wasanga nguma mfasha abo tuzinanye gusa ariko kubimbwiye ari wowe wimbwiye mbere nzo bitangura kuva ejo ndafashe n'abandi bose ntazi ahubwo uzondungikira amaliste yabushaka kumfasha ndabafasha ndafise imirima y'igazi ndafise iki n'abashaka akazi no baha akazi kujya gukora amavuta hamwe n'abandi bakazana amavuta hapo ambao hawana makazi wengi sana ambao barabarani ni vizuri unawaajiri kwenye kazi yako ndio waliziza cyane kwa benshi n'akazi bafise nashaka kukubaza akantu gatoya ariko mbabarire nta muntu ukunda none wewe ko muri wenyine urubudabo nturagira ko ukunda nawe ukunde n'umuntu wagufashe rega tubiri tuvura n'ubupfu kandi nyamwigenda ko ntari mzee kwa sasa ningali busy na kazi sijafikiria hivyo ikifika muda fine so uri wenyine uri wenyine ah